mu bo twateguriye muri zino match dufise liste y'abakinyi 23 nibo tugiye gutangurana nabo ni hariho abagardien cyangwa abakina mu igori hariho Matteo Nkurunziza, Aladin Bizimana na Jonathan Nahimana nabo batatu. Hanyuma aba défenseur cyangwa abakina inyuma turafise Sabiyumva Frederic capitaine, turadufise Keita Bukuru, Derrick Mukombozi, Trésor Mosi, Abdul Manirakiza Tadigidigi, Akbar Muderi na Prince Musore nibo dufise nk'aba défenseur. Abakina hagati turafise Aruna Majaliwa, Halim Sang, Abedi Bigirimana, Eri Erdinho Mokono, Said Ntibazonkiza na nyene capitaine, hakaba na Yusuf Ndayishimiye Nyange. Abo nibo bakina hagati. Abasatira turafise Abdulrahman Rukundo pa play, Hussein Chabarara, tukaba dufise Jordi Yongola, Jean-Claude Girumugisha, Mohamed Amis, Bienveni Kanakimana na Elvis Kamsoba. Abo nibo novuga 23 tuba dukafashe, ariko kuri programme dufise kubera ko ama match canke championnat zabo aho bariko barakina benshi bazoheza gukina ama match le 23, 24, 25. Donc twaciye dupanga ko le 26 bose bazoba bari ngaha i Bujumbura ko dufise iyo miss nk'indwi yose niyo mahirwe turonse ko dushobora kubana nabo muri iyo ndwi imwe tukaraba ukuntu twotegura tukabaha information y'ibyo tugiye gukora. Si bose bazoboneka ariko muri 23 tuba dufise abakinyi 17. Donc on est kwicara indwi yose ngo tuyitakaze hanyuma tuze gutegura match ya le premier dukina les 5 twatakaje imisi myinshi dufise miki yo kwitegura.